harakoranye inama y'abahagarariye agateka ka zina muntu mu bihugu 11 vyo muri Afrika yo hagati, aho ngo hakaba ari mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ingene agateka ka zina muntu kifashe muri ivyo bihugu. Kuri ivyo rero reka twumvirize Dr Sixte Vinyini Muraba, umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNDH mu ncamake y'igifaransa. Tumenyeshe ko hari ibihugu bishika ku 11 harimo Uburundi vyo mu karere ko hagati Afrika yo hagati vyahuriye ngaha mu Burundi bifashishwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rya ONU ry'agateka ka zina muntu hamwe n'ibiro vya ONU biri muri biraba aka karere ka Afrika yo hagati biri muri Cameroon. Ivyo bihugu vyose bikaba vyaje harimo ibifise imigwi ijejwe agateka ka zina muntu nka CNDH yo mu Burundi hamwe n'ibindi bihugu bifise aba ombudsman canke ibindi biri mu nzira yo gushiraho iyo migwi vyaje hano mu Burundi kugira ngo twigishanye ibijanye n'agateka ka zina muntu cane cane dushize imbere gukinga ibintu bishobora kuba bigacafuza agateka ka zina muntu, gukinga hamwe no kwitegereza neza ibintu bishobora gutuma agateka ka zina muntu gashobora guhungabana. Igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu mu Burundi uri imbere, nibaza ko mwabase umwanya wo kubibona, ni naco gituma ubona baguma baza no gukorera ino, kuko twebwe murazi ko ivyo twabirenganye, twe turashobora kubanza kubimenyesha iyo tugiye kuraba abafungwa canke tukareka kubimenyesha tukagendayo tutabimenyesheje ko itegeko rirabiturekurira. Ariko wumvise ko hari kiho ibihugu bikigowe n'ingene bikora bingene bibitunganya biteza kwigira ku bandi. Mwavyumvise ko hariho abarinda guteguza, hariho abo imbere yuko batanga raporo babanza kwijana bakayisuzuma imbere yuko baja kuyishikiriza n'amashinga amateka cyangwa umukuru w'igihugu. Twe mukaba muzi ko aho twamaze kuharengana, kuko mu Burundi inzego zitandukanye z'igihugu ziratahura icari c'agateka ka zina muntu n'ingene zitegereza gukurikiza amasezerano y'abampuzamakungu ajejwe ivyo agateka ka zina muntu canke yandi mabwirizwa n'amategeko Uburundi bufise ngaha mu gihugu. Mwabonye rero ko hariho ubudasa bunini, yego hariho ibindi bihugu bigerageza, mugabo wabonye ko hakiriho ibihugu vyinshi tuteza kubandanya dushigikira kugira ngo bishobore gutera imbere mu vy'agateka ka zina muntu. Nayo kubijanye n'abanyororo bari bafungiwe mu bohero rya BCR vyavuga ko bafunzwe hatisunzwe amategeko, ubu ngo ababijejwe bahavuye rero batezurira abo bantu. Reka no butwongere umwumvirize. Vyumvise nta masaha 12 yahaciye abafungwa bamwe batabarekuye, abandi nabo baraheza babarungika mu kigo cari cagenewe abantu bo mwibarabara, kandi turashima ingene inyishu yaciye iboneka n'ingoga. Chez nous au Tchad, surtout au moment de manifestations ou de marches pacifiques, si c'est une marche pacifique pour le gouvernement, sans autorisation de faire ça normal. Mais pour les marches pacifiques normales, pour la société civile ou la population, si quelque chose ne leur plaît pas, ils font des marches pacifiques, on les réprime. Mais même si tu es blessé, tu viens à l'hôpital, même c'est un problème. Avec ta blessure, on t'amène en prison. Mukamenya ko iyo nama igiye kumara iminsi 2.